Abarundi bo mu ntara ya Kirundo baherutse gutaha bavuye mu nkambi ya Mahama iri mu Rwanda bavuga ko bashimishijwe n'uburyo bakiriwe nyuma yo gufata icyemezo cyo gusubira mu gihugu cyabo. Kuba tumaze gushika twarakiriwe kuri komine, mu nyuma bavukanye ababanyi baradutwaza ibintu badushikana ku gatumba. Bukeye aho novuga abakuru b'ubucimbiri bandezwa mihana baraje kudusura mu gatondo batubatse ko twaramutse. Novuga kugeza ino saha turi amahoro. Uwo ni Emmanuel Hakizimana, umwe muri abo Barundi baherutse gusubira mu gihugu cyabo. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Minisitiri w'Ingabo yahumurije abaturage bo mu karere ka Minembwe abizeza amahoro n'umutekano. Izo nkuru n'izindi ni mukanya mugume ku maradiyo yanyu. Kuri yacu muri iki gitondo reka tuyahere hirya no hino ku isi, twayateguriwe na mugenzi wacu Aloys Bigirimana. Urakoze Edi. Muri Afrika, Perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta ejo ku munsi wa mbere yaremeye ko amazu y'ubunywero yongera kugururwa no kugurisha inzoga mu gihe abandura umugera wa corona babandanya bagabanuka muri ico gihugu cyo muri Afrika y'ubuseruko. Kenyatta yatangaje ko atezuye ingingo zitari nke zari zarafashwe mu ntumbero yo guhagarika ikwirakwira rya COVID-19, ariko yabaye arabangira kukugurura amashure. Tukivuga kuri uyu mugera, ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS rivuga ko ibipimo byihuta bishika ku miliyoni 120 by'umugera wa corona bizotegekanywa kugira bihabwe ibihugu bifise amikoro make mu gihe isi iriko iregereza abahitanywa n'ico kiza bashika ku miliyoni 1. Umuyobozi wa OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus yabwiye abamenyeshamakuru i Geneve kuri uyu wa mbere ko gupima umuntu muri ibyo bihe bizotwara munsi y'amadolari 5. Yavuze ko amahinguriro y'imiti Abbott na SD Biosensor ariko arakorana n'ishyirahamwe ry'umugwizatunga w'umunyamerika Bill na Melinda Gates kugira batange ibyo bipimo bya COVID-19 yihuta mu kiringo c'amezi 6. Mu gihe hanze amaso ku matora y'umukuru w'igihugu yaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hari ikindi kibanza gikomeye ku mugabane wa Afrika. Umunyapolitike yamuka muri Chad Musa Faki Mahamat arongoye komisiyo y'umuryango w'ubumwe bwa Afrika ariko ararondera kongera kwitoreza iyindi manda ku burongozi bw'uwo muryango. Uwo mutegetsi asa n'utagira uwo bazohiganwa muri ico kibanza cy'umudiplomate akomeye wa Afrika. Abamunegura bariko baragira urunani kugira babashe kugondoza kw'iryo tora yigizwayo amezi 6 kugira haboneke abandi bakandida bazohangana nawe. Ababikurikiranira hafi bo mu bihugu 56 bigize umuryango w'ubumwe bwa Afrika bavuga kandi ko umufasoni yamuka muri Zimbabwe Arikana Chihombori wao yahoze aserukira uwo muryango muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakumiriwe mu kwitora inyuma yahakuriwe muri ayo mabanga mu mwaka uheze. Igisirikare ca Iraq cyavuze ko abana 5 hamwe n'abagore 2 bo mu muryango umwe bishwe ejo kuwa mbere n'igisasu ca rokete cyatewe ku kibuga c'indege i Baghdad ahari abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kigiteye ku nyungu za Amerika muri Iraq kibaye mu gihe Amerika igabisha ko ishobora kugara ambasade yayo muri Iraq no gukurayo abasirikare bayo 3,000 mu gihe ibyo bitero bya rokete bitohagarara. Arakoze Aloys Bigirimana utugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko iyi mwumva ari radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mushobora no kudukurikira ku rubuga rwacu rwa internet kuri wa3.radio.voa.com. Mukanya na makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Musasenguzi akaba n'inararibonye mu by'ubukungu Faustin Ndikumana arasanga mu minsi 100 ishize President Ndayishimiye amaze agiye ku butegetsi, leta ye ikomeje gushyira mu bikorwa imigambi yiyemeje mu nzego zitandukanye. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Wiri Kaneza.
mu mwihwezo yashikirije mu biganiro y'abamenyesha amakuru umuhinga yigenga Faustin Ndikumana yashimye cyane imigambi leta yashize imbere n'ivyivugo vyayo yavuze ko mu minsi ijana ya mbere habonetse ingendo zitari nke nziza harimo kubuza urwaruka rwa CNDD-FDD gukizura no kwakamarira abanyagihugu uguhasha abagigiturire ugucura impunzi no gushaka kunagura imigenderanire n'amakungu hamwe n'ibindi mu gihe ibivugo n'ibyo biva yuko mu gifaransa ari fondement philosophique dans le gouvernement ibyo byivugo rero byaragaragaye neze neza tuje turi leta nkozi leta mvyeyi kingiye bose tugiye hamwe twese hamwe turashoboye ikivugo cyiza cyerekana ko ushaka gushira abantu hamwe ugati umufuko wose utegereza kuba ufite amafaranga umwe wose utegereza kuronka icyo fungura umuntu aba yabonye ati ubukene burahari hari ibibazo by'imfungurwa mu bijanye n'ikiza ca corona ikivugo ndakira sinandura kandi sinanduza icyo kivugo cyari cyo kwerekana yuko iyo ndwara yemewe ko ihari kandi bayihagurukiye ni vyiza kuko babona ko bijanye n'ibibazo igihugu gifise ariko hari izanengana cyane mu bijanye no kuzamura ubutunzi Faustin Ndikumana ikibazo cy'amafaranga y'agaciro kiracyari ikibazo kwa kundi nyene nta kirahinduka kandi n'ikibazo kiduhanze burya hari ikindi nuko tuvuga bijya bya inflation ibiciro ku bidandazwa byankenerwa isa n'iyongereye kubera ugasanga ibiciro byahoraho nko mu kwezi kwa gatanu kwa gatandatu muri ibi ugasanga henshi byiyongera ikindi kandi tubona nta bintu by'ama inflation ibiciro binini turabona bitangura kuba tuti iyo tutaheza bwa haratanga imigambi n'imishasha barubaka ibintu binini hari ikindi nuko tutarabona neza politike ishaka kugirana n'amashyirahamwe yigenga cyangwa n'imigambi d'opposition kuko ubundi baravuga yuko mu mayi natera heza hamara umukuru wa opposition abarabigira abashinga amateka bafise rushinga d'opposition kandi akabaho n'ibimuraba n'amategeko amugenga n'ibyo bamuha ku mashyirahamwe yigenga naho twumvise inkingi birahagaritse kwagrea amashasha Ndikumana hanura leta kumenya aho gutangaza imigambi byonyine bidahagije ni ukumenya ko leta nayo ifise imigambi myiza hamwe hariho abantu baje bamwe bashaka kuyiburizamo icyo bita mentalite anti-reforme mu gifaransa kuko batinije kubakura amata mu kanwa ku nyungu zabo kandi bakagira ingufu zose ntibije mu ngiro birasaba rero ingufu zidasanzwe leta ibiza gusaho itangura guhana kugira ivyo yifuza ku bantu bihinduke ikindi nuko twita approach technique ishigikira imigambi umugambi uzahanira utegeza kurondera abahinga baza barawutosora kugira mu kuja mu ngiro mu by'ubuhinga ushoboke ikindi ni structure gouvernementale shasha mbotegeza kwiga neza kugira ivy'amaministeri agiye araja hamwe ntibicereze ibintu ni kuciga neza bakaraba ndetse bashitse igihe bagasanga hari n'ibitagikunda basha no kubihindura ikindi rero ni ikinyene c'uko by'amashirahamwe arabashobora guterera kumva yuko abo bose bari mu gihugu bashobora guca baterereye amatora yaheze burya leta itegereza guca ishira abantu hamwe nyene bakavugana mu migambwe amashyirahamwe yigenga ibyo byumviro byose irabikeneye kuko ntawe wifata mu kanigo ngo ufate ingingo ku ngufu uwo mugabo ishyirahamwe Paxem yararongoye ryahagaritswe na leta yaraheze umwaka urenga asanga n'ikigongo c'agateganyo cotangwa ku barundi bahunze bafite ivyo bagirizwa kugira ngo baze kubaka igihugu binaje ko twariko turagira aho leta yofasha gusubira guhuza abarundi bakabona yuko kenshi tuba turiko turapfuza tumaze kuganira kenshi abarundi leta vyeyo ikazogira ko kigo bose batashe n'inyungu ku Burundi nico jewe nibaza co tuba dutangura kugira inguvu shasha twage turabona muri kahise hose nawe izokiza kandi n'umukuru w'igihugu akaba yahamagariye abarundi gutaha hari imigwada y'icizere Evariste Ndayishimiye yabigarutse ko mu kiganiro ciwe ca mbere yahaye abanyagihugu n'itangazamakuru ku munsi wa gatanu uheze abantu babimenye ko guhemukira umuvyeyi ari ubuhemu bubi ari umuvumo nta muntu n'umwe agira ibiganiro n'ubutungane ubutungane butunganiriza umuntu yahuye n'icaha wakoze ntibutunganiriza wakoze icaha niba bavuga ngo turafise ibihugu bidukingira ngo ni ibihugu vyigenga vyishira bikizana yego nivyo ntibave bishima icara bamenye yuko impera n'imperuka bazoja imbere butungane none ko rutazohera urubanza ivyo bakoze barindiriye ngo haze kumenya ukuri rukorekurani bijya ni vyaheranye n'irya tariki naho hobe hera imyaka ijana urubanza niho ruri ijwi rya Amerika ryashatse kumenya ko leta y'u Burundi yakiriye umwihwezo maze rihamagara kuri telefone umuvugizi wayo Prosper Ntawurwamiye yishuye muri Makati ntaco tubivugako Eroje uri kaneza Abarundi bo mu ntara ya Kirundo baherutse gutaha bavuye mu nkambi ya Mahama mu Rwanda bavuga ko bakiriwe neza kandi ko babanye neza n'abasangwa ni inkuru y'ijwi rya Amerika rifatanije n'abanywanyi baryo dusomerwa na mugenzi wacu Desire Atungimana uri Kigali mu Rwanda. Bamwe muri abo bahunguka bavuye mu gihugu kibanye cy'u Rwanda bavuga ko bakiriwe neza kuva bagihunguka gushika magingaya. Bizimana Emmanuel yashikiye muri komine Bugabira aho yahora aba mu mwaka wa 2015 ari mu bahungutse ubwa mbere
agashima ingene bakiriwe bagishika. Murazi ko bwa mbere tugishika mu gihugu twanje guca muri kado transit y'Isongore, baratwakiriye baratugaburira, badaho turyama heza hakingiye, hanyuma baradutekerera. Mu kudutekerera baduhaye ibifungurwa by'amezi 3, no kuvuga ku muntu ibigori yari yandikiwe ibiro 32, nkanya na muntu umuryango w'abantu 7 bampaye ibiro 224. Hambavu y'ibyo bampaye ibiro 60 by'ibiharage, bampa ububido 4 bw'amakoto, bampa amasabune, bampa ikindi bampaye, barahaye ibyangombwa by'umugore, bampa ibiringiti 7, bampa ubusari 7. Hambavu y'ibyo baduhaye n'amafaranga yo kuba umuntu arifashisha ku muntu akuze arenza imyaka 18, akuze imyaka 18 ni 140 ku mwana, 70. Nukuvuga nkanje bampaye 330 ko harimo abakuze 2 n'abana 5, murumva ko total turi abantu 7. Ibyo bintu bari duhaye kugira ngo twifashishe kugira ngo bebe radusahiriza no kumenyera ubuzima muri kingo cy'amezi 3. Eka no ku mutumba Ruhehe bari bahunze bava, amenyesha ko bakiriwe neza n'umuryango wiwe nk'uko Bizimana bandanya bivuga. Ni kuba tumaze gushika twarakiriwe kuri komine, mu nyuma abavukanye ababanyi baradutwaza ibintu badushikana ku gatumba. Bukeye aho novuga abakuru b'ubucimbiri bandezwa mihana baraje kudusura mu gatondo batubaza ko twaramutse. Novuga kugeza ino saha turamahoro nta kibazo. Ikirenzeho je ndi no mu bantu bandikiye umukuru w'igihugu muri bajya 5 basinye, ndi wa mbere nitwa Bizimana Emmanuel. Hari nabakwiragije ibihuha ko hari ibibazo twahuye. Kugeza ino saha nta muntu numwe arahura n'ikibazo. Naje barigeze kuvuga ko no bandi muri documentation nkubitwa ngiriki, ariko novuga ko gwiza ino saha nta n'uranda bigitsure kibi. Nasanze ku gatumba ari amahoro, ibintu byarahindutse, abantu bakundana. Novuga ibyo twahunze, novuga nka crise politique isa niyari yarangiye, ubu turamahoro. Muri abahunguka mu ntara ya Kirundo harimo abahunze arabigisha. Homiward Ndayikengurutse wo muri komine Bwambarangwe n'umwe muri abo, agasaba ko leta yobatunganiriza vuba bagasubira ku kivi, agasaba n'abakiri mu buhungiro gutaha mu gihugu cabibarutse. Nkiri mu Burundi nsanzwe nkorera leta, nari umwarimu mashuri y'intango. Ngo ico dusaba leta nk'ubu mu vyibanze bikenewe mu ma direction communale, nkaje nkorera nari umwigisha, baragerageje baramfashije na ningoga, barampa ibikenewe amatestation service randi na chansaba. Rero ico saba leta nuko yo gerageza ikatunyarutsa kugira tubere integre nkuko twabaye integre mu buzima busanzwe, twana integre mu kazi, bakadufasha bakatunyarukiriza nkuko turi muri processes. Nk'ubu mu ndwiza turatangura kubigira, twaramaze kujyana ivyangombwa tuzotangwa kubigira, dusako botunyarukiriza kugira tubere integre no mu kazi. Ubu twasanze umutekano ari mwiza cyane kuko kuva dushitse nta nuratujya n'ugwara, kandi twasanze n'ababanyi babayeho neza, umutekano ni mwiza cyane. Akamo twatabasiga hakurya nuko boza mu gihugu c'amavukiro bakamera ukuntu batunga imiryango, na cyane uko kuba mu mpimba ni nk'impimbi kambi y'impunzi, kuko ntiwigenga, ntusohoka, nuja gukora ibyawe, umwana ntiyiga. Ko boza mu gihugu ciwabo bakubaka igihugu, bakigisha abana neza, bagashobora kabahigana kazoza. N'abasangwa badashima gutanga amajwi barashima ko babanye neza nabo bahungutse muri kino gihe. Buramatari w'intara ya Kirundo aremeza umubano, avuga ko wifashe neza hagati y'abahungutse n'abasangwa. Albert Hatungimana avuga ko abahunguka bafise ingorane muri kino gihe bariko baramenyereza gusubira mu buzima busanzwe. Agahaze karimwo gatoya n'abantu usanga bari bafise amatongo canke amazu bafite nabo bahunze, hanyuma bo rero ugasanga bariko baratanga amakuru atariyo, bavuga ngo nimugumeyo ngo ino ngo ntibiramera neza, kugira ngo babandanye bagumye muri ayo matongo. Abo rero twabahaye akamo tuti nimurekure ayo matongo n'ayo mazu, hanyuma abanyagihugu baze mubahane nta ngorane. Hanyuma ikindi nacyo no gutanga amakuru atariyo, twabamesheje tubabwira neza yuko amakuru yo nuko igihugu cy'u Burundi gitekanye, na cyane intara ya Kirundo. Aha rero twebwe natwe ku rwego rw'intwaro nuko tubakurikirana, tugirisha amanama, turaba n'utwo tuntu duto tw'utugorane bashobora kuba bafise,
hariho utujyanye n'uko amazu nk'amwe yaguruwe n'umuyaga hanyuma ugasanga inzu yarabomotse hariho n'abandi usanga ikibazo cyo mu miryango usanga abana batanditswe hafi bavukiye mu Rwanda hamwe n'abandi usanga batagiye mu mashuri bafite n'ibibazo bijyanye n'uko bize mu rurimi rw'icyongereza ururimi bavuga ururimi rw'igifaransa ibyo rero byose turimo turaraba ukuntu tubyegeranya kandi muri raporo leta turabona yuko yiteguye kuzoduha igisubizo kimeze neza. Abarundi bahungiye mu ikambi ya Mahama mu gihugu cy'u Rwanda 60% bahunze bava mu ntara ya Kirundo nk'uko vyemezwa na Buramatari w'iyo ntara. Abamaze guhunguka mu ntara ya Kirundo bagera ku 200. Buramatari Albert Hatungimana agasaba bakiri mu buhungiro gutahuka bakaza gufashanya na bene wabo kubaka igihugu. Minisitiri w'ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Ngoy Aime Mukena arizeza abaturage bo mu Minembwe amahoro ndetse n'umutekano. Ibi yabitangaje ubwo yagiranaga ibiganiro n'abaturage batuye muri ako karere ka Minembwe kari mu ntara Kivu y'Epfo kuri uyu wa mbere. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira. Mbere abanyacubahiro batandukanye barimo abaminisitiri, abadepite ndetse na guverineri w'intara Kivu y'Epfo, minisitiri w'ingabo Ngoyi Aime Mukena yaha icyizere abaturage ba Minembwe. Maître Azarias Rubegwa, minisitiri ushinzwe kwegereza abaturage ibikorwa bya guverinema, yari umwe mu ntumwa za guverinema zaje kureba uburyo akarere kakongera kubona amahoro nyuma y'imyaka 3 abaturage bako bugarijwe n'intambara z'imitwe yitwaje ibigwanisho zakuye abarenga 300 mu byabo. Havuzwe ibintu byinshi, hari amaraporo menshi yahawe Minisitiri wa Defense, hari uko hari icyo azabikoraho, ariko kandi umutekano y'ingabo na guverinoma biyemeje gukora uburyo bushoboka kugira ngo ugaruke abantu bari mu mahoro, umuntu azava ahantu aje ahandi umwanya nugera abantu bazasubizwe aho bavuye mu mihanda yabo. Ikindi kibazo ni icya humanitaire. Hari minisitiri wundi uzaza kurikira, hari Bunia, nawe Bunia azaza hano mu Minembwe, Steve Mbikayi nawe azaza atumwa na guverinoma, ariko n'abandi hari abantu abadiplomate bagiye kuzaza hano, hari UN ariyo Nations Unies n'ibindi bihugu abakuru babihagarariye bazagera hano, kuko twabonye gusobanura ibibazo kandi hari ukuntu bihaye byumvikana. Icyo abaturage basaba ni amahoro, icyo twaje kubizeza ni amahoro, ariko amahoro ntazaba kuri maji tiwakora ku buto ngo amahoro yaragize imyaka yose agaruke. Bisabye kubikoraho, bisabye iminsi, ariko kandi bisabye no gukora n'abaturage. Bamwe mu baturage batuye mu Minembwe bavuga yuko uru ruzinduko rw'aba bayobozi rutanga icyizere cy'amahoro bitewe n'uburyo babonye abayobozi bahagurukiye iki kibazo cy'umutekano muke rubuza ngo Masenkade na Rusingizwa Bitebetebe ni abaturage bo mu Minembwe. Icyo ushobora kuvuga nuko twagenderewe n'inzego zitari zagera hano kwicara muri sale n'abajenero 10 harimo na minisitiri w'ingabo. Ikintu gihambaye hano Minembwe, ndatekereza ko izo imbaraga cyangwa se amahirwe tuba twabonye kugira ngo tuvuge ibibazo bya hano, kandi twabivuze kandi babyumvise. Muri byari bigoranye ni byinshi, ariko kandi ubwo bageze hano bagakora bino bikorwa bakainstale commune officiellement ni intambwe mu gushakira amahoro, kuko nacyo cyari kiri kibazo. Dufitemo icyizere kuko n'ubundi minisitiri yavuze ko hano hasigara urwego rwa chef d'état major ruzakomeza kudufasha muri ibyo bintu. Babwira ibintu byinshi, babwira uruhare bagize rwa leta kudusenyera, ariko baratubwira ngo batuzaniye amahoro. Yananditse muri no mu ijambo ry'Imana rivuga ngo inshuti ya Lazaro yapfuye, ngo ariko tugiye kumuzura. Asa n'utubwira kuko baje kutuzura. Ubwo rero tugize iminsi ibyo bavuga ntibishire mu bikorwa, ariko none kubona ubushake bari bafite bananira, ariko barasa naho bateye intambwe gahoro. Ibyo bavuze ko bikora, kuko icyari tweretse nuko na komine bari barazi kwesitare none bayesitare. Muri uru ruzinduko aba bayobozi basize bashizeho ku mugaragaro umuyobozi wa komine ya Minembwe nyuma y'imyaka 2 yari ishize itangiye gukora. Gushigwaho kwe kwakomeje guteza ibibazo kubera bamwe mu badepite ndetse n'abaturage b'abakongomani bo mu bwoko bw'ababembe n'abapfurero bayigwanyaga bavuga yuko ari komine yahawe abanyarwanda. Maître Azarias Rubegwa, komine yaratanzwe muza abantu kubagarira kwirwanya mu buryo bwinshi, ariko abantu batuye muri aka karere n'abakongomani kimwe n'abandi barareshwa n'abandi. Imaze gutangwa abayobora babanome Burugumesitiri adjoint, hasigara ako kantu gasa n'ishami y'uko instance yari hari, hakaba nk'ubwikwe ko
ni komine nto mu zindi cyangwa abantu ndi bameze nk'abandi, ariko ibyo byose ni ibibazo bitaba bifatika kuko ubwenegihugu ntibukurikirana isura y'umuntu. Imana itanga ahantu ikaheza abantu kugira ngo hature, nicyo yakoze ku moko turi hano yose. Rero uyu munsi guverineri na minisitiri w'interieur bakoze umuhango wo kwesitare burugumesitiri. Ubu nta kindi kintu gisigaye, arareshana burugumesitiri uri Kinshasa, uri Lubumbashi cyangwa uri Bukavu. Aba baminisitiri n'abadepite n'umugaba mukuru w'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagendera akarere ka Minembwe nyuma yo kugenderera uturere twa Ituri, uturere tumaze imyaka mu ntambara y'imitwe yitwaje ibigwanisho ya ADF na Codeco iri mu ntara ya Kivu ya ruguru. Vedatse Ngabo ku bwaragijwe. Nyuma y'imyaka hafi ne Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika asabwe gushyira ahagaragara raporo igaragaza umutungo we n'imisoro yishyura, biragaragara ko icyo kibazo agiye kongera guhura nacyo nyuma y'inkuru yasohowe n'ikinyamakuru The New Times igaragaza igihombo gikomeye no gukwepa imisoro kwa Perezida Trump. We arabihakana. Byitezwe ko icyo kibazo kizaba mu bizibandwaho cyane mu kiganiro mpaka Perezida Donald Trump aza kugirana na Joe Biden, umukandida w'ishyaka ry'abademokrate, kuri uyu wa kabiri. Ni inkuru y'abanyamakuru Chris Hannas na Ken Bredmeyer yashizwe mu Kinyarwanda na mugenzi wacu Temistokle Mutijima. Nyuma y'imyaka hafi ne ubwo Donald Trump wari umukandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu yahuraga n'iki kibazo cy'inyerezwa ry'imisoro bwa mbere, cyongeye nanone kandi kugaruka mbere y'amatora y'uyu mwaka ubwo we na mukeba we umudemokrate Joe Biden bitegura ikiganiro mpaka cyabo cya mbere ku mugoroba w'uyu wa kabiri. Inkuru ndende ya The New York Times yo kuri iki cyumweru yatangajwe binyuze kuri internet igaragaza ko Trump, umuherwe ukunze kwirata ubuhanga mu bijyanye n'ubucuruzi, mu mwaka w'ibihumbi 2016 yiyamamajemo yishyuye amadolari 750 mu kigega cy'imisoro cya leta, ndetse aza kwishyura andi nkayo mu mwaka w'ibihumbi 2017, umwaka we wa mbere w'ubuperezida. Iki kinyamakuru kivuga ko cyasuzumye imisoro ya Bwana Trump mu gihe kingana n'imyaka 20 kigasanga uyu rurangiranwa mu by'imitungo itimukanwa no mu biganiro bya televiziyo ubu wabaye umunyapolitiki yaratakaje miliyoni 100 z'amadolari binyuze mu masezerano y'ubucuruzi yakoraga, akagaragaza ko ntacyo yinjije ndetse ntagire icyo atanga mu birebana n'imisoro. Bwana Trump bihabanye n'abandi baperezida bayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva mu myaka 50 ishize, we yanze kugaragaza uko yagiye yishyura imisoro ku nyungu, avuga ko birimo gukorwa bigenzura n'ikigo cya leta gishinzwe imisoro y'imbere mu gihugu. Nyamara ubuyobozi bw'icyo kigo bwo buvuga ko butabuze usoreshwa kugaragaza amakuru yerekeranye n'uko yagiye yishyura umusoro. Perezida Trump abajijwe ku byatangajwe mu nkuru ya The New York Times yavuze ko ibyo ari amakuru y'ibihuha. The New York Times yagaragaje ko mu myaka igera kuri 20 ishize, nyuma yo kwinjiza amafaranga menshi, ikigereranyo cy'umusoro wa buri mwaka wa Bwana Trump wanganaga na miliyoni 1,400,000 by'amadolari y'Amerika buri mwaka. Iki kinyamakuru kandi kigaragaza ko Bwana Trump yinjije umutungo ungana na miliyoni 73 z'amadolari mu myaka 2 ye ya mbere ku butegetsi. The New York Times kandi igaragaza ko uyu mukuru w'igihugu afite umwenda wa miliyoni zirenga 400 z'amadolari, igice kinini cyawo kikaba kigomba kwishyurwa mu gihe kitarenze imyaka 4 iri imbere. Iki kinyamakuru kivuga ko amakuru arebana n'imisoro cyasuzumye cyahawe n'isoko ziyafiteho uburenganzira, kandi ko cyo ubwacyo cyayigenzuriye kiyagereranya n'andi makuru asanzwe aboneka kuri buri wese uyashaka, cyo kimwe n'andi y'ibanga cyari cyarabonye mbere. The New York Times yanditse ko igenzura yakoze ku mutungo Trump yinjije rigaragaza ko imyaka atagiye atangamo imisoro ahanini byagiye biterwa n'uko ibihombo yabaga yagaragaje ko yagize byabaga biruta ku mutungo winjiye muri iyo myaka. Muri Amerika amakuru arebana n'imisoro ntashyirwa ahagaragarira buri wese, nyamara kuva ku bwa Perezida Richard Nixon mu myaka ya za 70 abiyamamariza ubuperezida bagiye bashyira hanze amakuru arebana n'uko bishyuye imisoro ya leta ku bwende, bakanagaragaza ibijyanye n'amasezerano yabo mu by'imari mu rwego rwo gukumira ko hagira ingorane zivuka zishingiye ku nyungu bwite. Mu gushyira hanze iyi raporo, Bwana Dean Bucket, umwanditsi mukuru wa The New York Times, mu itangazo yashyize ahagaragara yagize ati, iyi raporo tuyitangaje kubera ko twizera ko abaturage bagomba gusobanukirwa neza n'ibijyanye n'abayobozi babo ndetse n'ababahagarariye, bakamenya ibyo bashyize imbere, ubunararibonye bwabo ndetse n'ibijyanye n'imitungo yabo. Bwana Trump yarenze ku byari bimenyerewe mu kwiyamamaza kwe kwa 2016 ubwo yangaga kugaragaza amakuru yerekeranye n'imisoro ye, avuga ko bitewe n'uko imisoro irimo gukorwa bigenzura n'ikigo cya leta gishinzwe imisoro y'imbere mu gihugu atashoboye kuyagaragaza, asezeranya ko umunsi azabyemererwa azabikora. Nyamara icyo kigo IRS cyavuze ko muri icyo gihe ibyo bitari bibujijwe, ndetse ko abasoreshwa bemerewe kugaragaza ibijyanye n'imitungo yabo.
ubwo yabazwaga kuri iyi ngingo mu kiganiro mpaka cyo mu kwa 9 kwa 2016, Bwana Trump yagize ati hafi buri munyamategeko wese avuga ko utashyira hanze imibare y'ibyo wungutse kugeza igihe igenzura rirangiriye. Kuri iki cyumweru ibyo yongeye kandi kubisubiriramo abanyamakuru, aho yagize ati iyo urimo gukorwaho igenzura ku mutungo ntabwo ayo makuru wayashyira hanze. Yongeye kandi kwizeza ko igihe kimwe azayatangaza. Bwana Trump yagize ati ariko ndabibabwira ko niteguye kuyashyira hanze, hari ibintu byinshi nteganya gushyira ahagaragara kandi abantu bazatungurwa cyane. Ikinyamakuru The New York Times kivuga ko cyasoreje ubushakashatsi bwacyo ku ibaruwa cyandikiye umunyamategeko w'ikigo cy'ubucuruzi cya Trump ari we Aaron Gatton, wavuze ko ibikubiye muri iyo raporo hafi ya byose atari ukuri. Bwana Gatton, nk'uko iki kinyamakuru kibivuga mu nyandiko yagihaye, yagize ati kuva mu myaka 10 ishize Perezida Trump yishyuye imisoro ibarirwa muri miliyoni z'amadolari muri leta, harimo na za miliyoni yishyuye ku giti cye akimara gutanga kandidatire ye mu 2015. Bwana Biden ntiyagize icyo avuga ku byerekeranye n'imisoro ya Trump kuri iki cyumweru, ariko kandi kimwe na Hillary Clinton waserukiye ishyaka ry'abademokarate mu 2016, uyu wahoze ari visi perezida yasabye Bwana Trump gushyira ahagaragara ibijyanye n'umusoro ku nyungu yinjije. Mu kwezi kwa 7 k'uyu mwaka, Bwana Biden yagize ati abanyamerika bakwiye kumenya ibyo Donald Trump arimo guhisha mu misoro ye ku nyungu. Joe Biden wabaye visi perezida mu gihe cy'imyaka igera ku 8 kandi akaba yaramenyekanishaga amakuru yerekeranye n'imisoro ku rubuga rwa internet rwagenewe ibikorwa bye byo kwiyamamaza, yashyizeho inzandiko zigaragaza uko yagiye yinjiza amafaranga kuva mu mwaka wa 2016, 2017 ndetse na 2018. Izo nzandiko zikubiye hamwe n'iz'umugore we Jill Biden zigaragaza ko mu mwaka wa 2018 uwo muryango wagombaga kwishyura imisoro ingana na miliyoni 1,500,000 by'amadolari y'Amerika. Uwo mubare wageze kuri miliyoni 3,700,000 mu mwaka wa 2017, naho mu mwaka wa 2016, umwaka wa nyuma wa Biden nka visi perezida, umuryango we wagombaga kwishyura imisoro ingana n'amadolari 93,339. Umukuru w'inteko nshingamategeko umutwe w'abadepite Madame Nancy Pelosi kuri iki cyumweru yasohoye itangazo avuga ko raporo ya The New York Times igaragaza ko abadepite bakwiye kwemererwa kubona amakuru yerekeranye n'imisoro ya Bwana Trump kugira ngo bayakoreho ubugenzuzi bwimbitse, ndetse agaragaza ko mu mushinga w'itegeko inteko yatoye mu mwaka ushize biteganijwemo ko abakandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu bategetswe kuzajya bagaragaza uburyo bishyuye imisoro ku nyungu, haba bo ubwabo ndetse n'ibikorwa byabo by'ubucuruzi. Uwo mushinga w'itegeko washyikirijwe akanama ka Sena gashinzwe iby'umutungo, ariko ntacyo kawukozeho. Mu gusubiza kuri iryo tegeko, Senateri Chuck Grassley, umurepublikani ukuriye ako kanama mu mwaka ushize, yavuze ko abademokarate bo mu nteko umutwe w'abadepite barimo gushakisha amakuru yerekeranye n'imisoro ya Trump ku mpamvu za politiki, bityo ko inshingano z'ubugenzuzi bagomba kuziharira urwego rwa leta rushinzwe imisoro IRS. Bwana Grassley yagize ati ikibashishikaje ni ugukoresha ububasha bwabo ngenzuzi mu gukusanya amakuru yose ashoboka ku birebana n'imitungo ya Perezida Trump. Urutonde rwashyizwe ahagaragara mu cyumweru gishize rukubiyemo ingingo zizaganirwaho mu kiganiro mpaka cy'abakandida perezida cyo kuri wa kabiri, ntirugaragaramo ibi byerekeranye n'imisoro, ariko bijyanye n'amateka iyi ngingo ifite mu matora ya vuba aha. Ikinyamakuru The New York Times